yakoze amakosa vraiment. Kutukana watu kama ni maimbwa wako na mafamilia wanalea watoto wanaishi wanatunza tatu matoroliro pako wengine watu wanaishi jili ya Bidondo. Miki vyangu mimi natunza watu 12 benye banakula mie banalala mie banaishi mie. Niko na watoto 5 na babibi na batumishi. Sasa ukishanambia niko imbwa seke deja na tena uko mchuruza ndagara mwenzangu kama niko imbwa maana na uko imbwa jusi wote tuko maimbwa tuko ba musicien. Yes, katukuramutse tukwifuriza ibihe byiza aho uri hose, turamutse tukwifuriza gutera imbere mu kazi kawe usanzwe ukora kuri microphone. Umuntu mushasha n'umushyitsi wanyu ni Giben Fe Customs, benshi mwari musanzwe munzi aho nakorera me ungiye kuzanda bashikiriza ibiganiro nga kuri Kwizerana TV. Ubure twatembereye twarondeye umutumire wacu no Sundi numwe mu basanzwe ariko yakurikiranwa cyane nga muri entertainment yacu y'u Burundi, aho twavuga Sundi nkuko mwamaze kumubona ni Genere cha Bidondo. Amaze imisi yakora amakomedi agakundwa, amaze imisi asora indimbo ziwe ziri kuri hit, yashuye kugana launch y'ama video yiwe, mwarashoye kubona byinshi kuri we. N'umunsi twamurondeye tumuyagishe tumuvugishe ko byinshi. Bidondo tukuramutse. Nanje ndabaramusa, amahoro, meze neza sa? Twe tumeze fresh, nawe meze gute? Je meze bien. Muri minsi kwe turabona umeze neza mutama, turabona yuko amakomedi yarakwinjirije imiziki, usiko freshere wambara neza ibintu bizimvye. Eske we ubona akazi kawe ko genda gute? Bo akazi karagenda neza en fait si cyane mugabo mfisa abantu mfisa abagenzi bakunda kumfasha baba petit ba Mario Balotelli na Didier Kiss barangiye mu bintu byanje, baba muri Canada bacanjya mu bintu byanje bacambya Bidondo office talent murabo kuntu mushobora gukorana na kese tala zawe nuzishire mu muziki gusa, ushobora kujisira muri film canke muri comedy. Icyo office ifo kugitanga abantu bakibona. Si gusa urashobora gusigara ngo ufise ibintu kubera uburyo ukabibika. Oya, rondera abantu bafise uburyo bakagufasha ugatanga. Nico gituma mubona ngina makomedi na jipagara mabunga mukicho na kimbia ni problem. Eske newe uvuze usanzwe ukina makomedi, eske nk'akanya ukina komedi yotwenza abantu? Sinzi kuko ni ibintu turandika mbo mfise mu director mfise umuntu wa composer nanje nshiramo ubwenge buke mbo ugasanga bamaze kunyandikira nanje na kama vile bakteri bananipangia mimi nacheza na mimi nakia kuviona bishakuwa utamu tu. Sawa. Eske twabonye indimbo zawe isatu zeka gusohoka, eske izo ndirimbo urashaka kubwira fans zawe kubera iki indimbo zasohokeye rimwe? Eske ni album ni EP canke habaye kugira indimbo wumve kuzisorera rimwe ari zitatu? Nkora yuko umenga chazifatanga na chazibura promotion. Icho gituma nagize EP mbo ziko zinagongana ni byiza. Nagize EP kuko abantu benshi bavuze ko je umuziki narawebye ngo ndiko ndakina makomedi. Nshaka kubereka ko umuziki ndawuzi kandi ndawukora ariko ubu na concert dufise abantu bose bageni kigagiye cya corona na concert dufise ariko ndiko ndakina makomedi na kesi candaronga buko abana baronge byarage uraziko bagora indwi bawe batakuronga bisaba Bidondo combien il faut que baronge ukuntu ibyarage umwe ashaka kale w'imarsi undi ashaka nuko natafutia fasi yote niko pale ku muziki ya ahubwo mye tugiye nyene ro w'imase ba Bidondine bawe mbegeze kuri bangana. En fait oya c'est bien naragarise kuri set kuko urabona uburyo 8 na 9 niyo banyuma nzo barondera pre corona. Ko hari kiganegeze kuri uravuga ati ubu narose sponsor nguzwe mfise aba manager ari hanze yo muri Canada ngiye kurondera Bidondine witi. Eske ngani horaba umukobwa nk'umustar mwabaririmbyi bacu katagukano mwaba baririmbye bafise ingorane vraiment baragora kuko mbo sinzi birashobora binawezekana lakini umva vraiment sibajiski sina mudi
abawezi kuitika kumbanda ni problem bashobora kwemera kuko baragara arondera kugara oya ntashobora kugara kuri jewe me aragara kuba 7e 8e biro niyo kwemera kuba 8e ashaka mu ma concert tujane hano hose tujane kandi umugore ategerezwa kuguma muhira je ngagenda mu ma concert kurondera buryo c'est bien mushase ushobora kumusora mukagenda par plaisir mais si misi yose ugiye gukazi urabona wanse ni kujya gihe batanisame kijya kihe cha lolilo change arafro change abasani kunumbona basabi babandi agiye muri concert agiye uku bari kumwe mbiri atakuwese sio bien ari ukuntu umugenzi ashobora kwishura nabi ugasanga umugore wawe muri kumwe acharavyumva arakujibia ivana haya kusumtandiga atakofi ndibuka cyagiye toto ariko turagwana na Mr Champagne mbere byabaye ryari cyagiye byagenze gute abo rutera izo nkuru bageze kumva bisigira sana ko mwagwana na Mr Champagne mbo ari gihe twagwanye kubera twashuranye nabi turikibyana mbaya umugore wanje Bidondine ashaka kubinjiramo bwana ustude hivi na hivi ni bicha bizana induru me hange kuwa jutuko banaume tungelewana mwaye mupfuye iki na Mr Champagne umwako kanya en fait ni ibintu by'ama conseil bya organisation ibintu by'abagabo me ugasanga umugore ashaka kubinjiramo nico gituma winjiye muri business winjiye mu bintu byawe urukorakora c'est pas bien gushira mu mugore wawe kuko abagore baragora ni bintu nico gituma jewe nimbari mfise ba Bidondine combien sinshobora kubajana kubavanga n'ama business wanje oya baraguma muhira ndonse uburyo nca ndabazana ibyarage na problem none urya bose nko ku munsi urabaha relation nyene bakwiye bose karinze buryo burabo cyangwa harabimenye uvuga ati apumwe muri imenye tous les jours c'est pas comme dimanche mu buryo bubonetse bararonga butabonetse barakawushye okay dugumze twayaze byinshi na Bidondo reka tumubaze kubijanye n'indirimbo ziwe zitatu zirika gusohoka eske mwizo ndimbo zitatu wasohoye wewe nari yahe ndirimbo yakunzwe cyane kujya uvuga ati indirimbo iriko irakundwa cyane n'abakunzi b'umuziki wanje namaze kubona ni remix nagize yo mupeti twashwanye kera itwa Golden Name yo yakunze cyane isinga iriko ragenda ama views yakwiye mu misi 3 cyangwa imisi 4 namaze kubibona ko abantu bayikunze ari zibiri nazo ziko zagenda mfete cyane nshobora kubabwira abantu bagende kuri channel yanje bandise Bidondo na ringaringa cyangwa Bidondo niache mapenzi ba subscribe kubera babone kuntu ndiko ndakora kuko zandirimbo na mfise gituma na sorry zandirimbo manake ziko mu maisha yangu kidogo awe tukubaze iga ndirimbo niache mapenzi wayumviye kurandika gute ni ibintu byakubayeko cyane nibimaze gukubako cyane nivyubona mu bantu byagenze gute wumva iga ndirimbo ko umenga irababaje kandi iratangaje nakufumania mindo naomba msamaha unakosa lakini magoti napiga mimi kilichoniacha nifanye hivyo ni juu napenda kukuacha sizani miungine mami najipitisha nikuone mami kumbe si barabara natafuta we chuchu sijampiga magoti kwa mama kwako napiga urazi urukundo ni ibintu byatari me ariko nibintu biramaze gushika muri Babidondine bawe nk'indwi ugafatamwo umwe yaguciye inyuma nko kuko abinze mu nderi ni avant Babidondine bataraje nari mfise umuntu nakunze cyane mugabo nsanze afise undi ugasanga ndiko ndamukurikira nyuma ndiko ndamusaba ikigongwe kandi niyo afise makosa kubera ndabonye ko kuntu dushobora kwegera tukabana twaravyarana umwana umwe me ariko narabitahuye ko namukunze yari fise esprit ko je n'umuvoyou n'umusani nafitire mfise ndumfatira umogi ma alcool tout ça era mfata ko nafiti na objectif mfise kuriwe
Manke sina maendeleo kuyeye. Achara arongogwa n'undi mugabo. Ubu tunapishanaga tu sheri mambo antole uko. Siko sheri wako naambia poa kuna problem. Chage akurabuza kubera ubona umenga wabaye umustar. Menga fsibifu na jewe ambonye gusa mu barabara. Bidondole anapita. Hata tukikundana hivi anashanje njia. Na mimi namuwai namtangilize kuni. Ivan asikia haya. Kukuona tu. Ananiona tu niko bien, mais na eko bien na bwana yake bako bien tu, lakini na yeye ananiona niko bien mais na karo kako. Yo, bidondine kumbera bidondo kwa none yarahuye nibazo mu rukundo. Eske ubu zina karo. Menga James wiwe afisa karoho. Oya mugabo bavuze ati warigeze kumukunda akakuvanga ugavuka musaba imbabazi kandi ari we yakoze amakosa. Eske ubu byo kubako uburavye kumeze uwumva mugabo umugore waguciye mwokora iki? Umugore turi kumwe. Mbo ubona maze kuba ouvert mu mutwe. Ikintu kibaye. Je suis désolé, je laisse tout ça, je prends nachukua ngine. Umba yuwawe na kwistressa umba na uzotara goli jana ntaso. Oya ubu na ma stress y'abagore, stress yanje ubu iri ku music, iri ku mahera kuko ndabonye ko abagore baragora cyane, bafite stress nyinshi, baragwana menga pako hata mwenyewe nikikuwa natoa clip ananiambia ubu si ni burofa uko nafanya. Tutole makelele bwana. Pako mwenyewe hata nikifanya vile ma comedy abipendi na anayua kama ndovye vinaleta galare juu tu dame. Lakini anavipinga naambia sheri kama unakuona kuko na mibi miziki zako vitu ya makomedi misibitaki kwa tu vitu ya kuvala mapantalo za kuchanika sivipendagi. Naambia hivi ndo vinaleta lari. Ifo bafanzi banione kama niko msanii ndo bakwiye balete gile gihumbini mamini bakamulie show. Sasa balete bunga. Naambia hizi lari uko nakula unajua zinatoka wapi? Zivuye mu aba bantu nyene uriko urabona aba bafanzi nyene baraza na 500 gihumbi na mimi nabakatikia malinga bana. Tunapata hiyo lari ya kudame. Sasa unaona atajifanya wa hatari. Ahubwo hari inkuru iyindi imaze imisi ivuga cyane yuko Kidumu yatutse abarindi yo mu Burundi ngo ni imbwa. Eske wewe uvuga ko iki nka bidondo wewe? Umvise umurejante nka Kidumu amaze kurimba imyaka myinshi avuze ati abarindi bo mu Burundi ni imbwa kweri corona yarabasize habi. Eske wewe uvuga kwiki? Je kubganje sinarabibona. Ariko barabonye ko biko biravugwa cyane ngaha harabo bafashwe banatashe baraterana amajambo warabikurikiranye ndi badushobora kubizi. Namaze kubibona abuke manke siko très intéressant mais ariko uyo nimbari ni Kidumu. Nimbari nuyo muntu yagize ibyo bintu ari abantu bashobora gutora page ya Bidondo bakandisa kandi na Kidumu yarongera aravyivugira wenyene live. Mbo kubganje yakoze amakosa vraiment. Kutukana watu kama ni maimbwa. Wako na mafamilia. Wanalea watoto. Wanaishi. Wanatunza tatu matoroliro. Pako wengine watu wanaishi jili ya Bidondo. Miki vyangu mimi natunza watu 12. Benye banakula mie, banalala mie, banaishi mie. Niko na watoto 5 na babibi na batumishi. Sasa ukishanambia niko imbwa seke deja na tena uko mchuruza ndagara mwenzangu. Kama niko imbwa maana na uko imbwa jusi wote tuko maimbwa tuko ba musicien. Twese turakora. Nkawe basi baririmbyi. Nimbari je ni imbwa nawe uri imbwa kuko twese turakora, twese turatamba, twese turabaririmbyi vraiment kubganje nshobora kumuhanura. Nimbari wavuze ibyo bintu jamais ne répète c'est pas ces mots, jamais je suis désolé uko grand frère na kushauria unakuwa ulifanya makosa. Uwezi kutukana wasanii maimbwa kama ni kweli ulivifanya grand frère. Unanishinda muziki, unanishinda experience, unanishinda miaka, unanishinda masomo. Lakini hauwezi kutukana msanii mwenzako kama ni imbwa na wakati uko msanii. Ulifanya erere. Kidumu wumvise ukuntu bakubwiye ulifanya erere kubwa kabisa kwa kutukana wasanii bangine eti ngo ni maimbwa. Ijya ibintu byarabaje barinzi benshi babanza bandanya bidoga twibaze yuko Kidumu ariko arayibona ibintu bagenera bavuga ko SK Bidondo we ngaha mu Burundi turakuzaniye Natasha, Shan Queen, Miss Erika, Bernice, Estanichi. Utore umwe amwe Bidondo witi otorwaye.
hiti cange abe bidondo witi umunani mu abonye nutora vraiment kubyanje je nshobora gutora Natasha kuko ndabonye ko umuntu arakunda muziki anapenda muziki kama gisi mimi naupenda. Wengi wananiambia Bidondo acha uchuruzi hata ndagala wendo karande hata mbao, lakini nikipiga madiri zangu pembeni na verse franga zangu na chandashira ubugyo bwanje bwose namaze kubushira mu muziki, siyapata kitu nikubali kuhomba hata makayabu na kamata milioni na itia mu muziki juu napenda muziki na naona Natasha iko na roho kama yangu. Tunaweza tukaendelea, unasikia watu wawili tukikutanisha esprit moja tunaweza tukaendelea juu mimi ninachuruza makayabu nafanya business zangu natia mu muziki juu napenda muziki na hiyo kama one day utanilipa na unanisaidia na Natasha naona kama na eko na esprit ya kupenda muziki. Sasa si wawili tukipenda muziki tunaweza tukafika mbali. Sasa murahejeje vy'umuziki Natasha kare wacaguye mugeze muhira na muhira umva vyo wabimeze gute? Yamaze gupanga wa muzungu ni Natasha Combien nanje sishobora kumubwira Bidondin Combien oya vraiment fisaba Bidondin ni ba Bidondin bonyene namaze gupanga karere kiwanje azoba ari umugenzi gusa n'umuririmbyi ngajewe araririmba neza vraiment arazi kuririmba bose n'abakidumu bose bararirimba neza ariko twishimiane tusapotiane dukundane abaririmbyi b'igihugu inyo fait la force. Kama tufanyi mapenzi na tupendani na tuheshimiani na tusapotiani vraiment tutabakia down kila siku. Okay, tugushimire ku mwanya washiye kuduha tukayaga. Eski kajambo kanyuma ubwira abakunzi bawe kagukurikirana naka chenere chayo usimuoni ule ya ule ra minataka kuwa nawe usene katale mimi kama basuna mwengine yo nifanye basi namba 7 we. Ndabakunda cyane abakunzi ba Kwizera TV, genda kuri channel yanje kuri YouTube andika Bidondo change Generate Bidondo ucufyonda kandi subscribe ucubona indirimbo zanje zishasha ni indirimbo 3 album ucufyonda. Ubu ni turiko turagurisha ku ma CD tusiga tugurisha ku ma YouTube. Genda kuri YouTube uzoba utakoko na support Kwizera TV Bidondo love. Okay, mwumvise twayaje byinshi na Bidondo, twagerageje kutubwira ibijanye n'akazi kiwiwe abajanye n'umuziki wiwe. Mwumvise byinshi twayaze. Urashaka kugira naho commentaire cyangwa kugira subscribe kujanye n'ivyo twayaze na Bidondo. Bye bye, naho undi munsi mugire ibihe byiza aho muri hose.